bahuye n'isanganya bari bafise ivyabo muri iyi soko yo kuri PARISIEN no kwa NDAYIZAMBA. Ku bwanje nari navyiketse kubera hariho mu masaha yo mwijoro, sinzi ngo ko novyita umuvumo, sinzi ko novyita amasanganya. Uraze hariho n'abavuga yuko abari abavyihishije inyuma b'inkozi z'ikibi, mugabo twitanga imbere ivyo bibi vyose byozogira izo ngaruka. Rirahiye ugomba usanure isoko nayo nyene ryahiye. Ku bwawe ibi bintu uko urashikira abadandaza harimwo abavuye muri iryo soko rikuru rya Bujumbura bakaza muri PARISIEN n'ahandi, ku bwawe ubiha ishusho yawe? Hariho systeme bashiramwe y'amatwiyo. Iyo systeme y'amatwiyo ukaca usanga icumba cose, kioske yose, biro yose irimo ivyo bita ama sprinkler. Cese numva ukuntu nka Buja yotanga autorisation de bâtir, umuntu agaca yubaka gallerie ntirimwo ivyo vyose bikingira izo mpanuka, kuko abo bantu n'abarundi, kandi umuntu wa mbere ategerezwa kubakingira ninde? Ni leta tuba twaratoye. Aho rero nk'ico gisata ca Buja cari ca mbere cyo kuraba ibi ntitworinze no kwinginga abubaka amazu ngo nibavyibuke, no. Haravuze ko icateye umuriro ari pasi wavyakiriye gute? Wiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabagara kuri micro ni jewe nyene juste gallerie camera mwita umusaza, mbandanye nihanganisha abantu bose, abarundi bose bashoboye kuburira ivyabo muri gallerie zibiri zeruka gusha. Rero kuri mikoro jewe nyene juste gallerie camera mwita umusaza, umutumire wacu uno munsi nawe suwundi ni FABLICE Manirakiza, nyene imbono nyene iciyumviro. Ndakuramusanya kuwa FABLICE. Ndabaramukije juste gaya. Nizera komeze neza. Ndashimira uhoraho. Iyo tuko turavuga Buja City Plaza, abantu barumva ko ari imbono yawe, ariko vyongeye nitwo bitangura tutabanje guhoza abashoboye kuburira ivyabo mu magallerie atandukanye. Tubwire ku musi wa gatanu igihe gallerie NDAYIZAMBA hamwe na PARISIEN isha, warihe? Ku bwawe wavyakiriye gute? Murakoze. Jewe ku vy'ukuri navyumvise ndi muhira, yabaye inkuru y'incamugongo, mugabo novuga ati ku bwanje nari navyiketse kubera hariho mu masaha yo mwijoro, isaha 9 z'ijoro harabaye nyamugigima. Iyo nyamugigima rero ku vy'ukuri nk'uwagiye arumva amateka navuze ati harahava haba ikintu kitari kiza, kuko yaranteye ubwoba. Niho rero naciye mvyukira kuri iyo nkuru mbi. Rero mpoze nihanganishe cyane gose abantu baburiyemwe ivyabo, nk'uko babivuze, tumenyesha ko twese twifadikanije nabo, kuko ryari novuga ati inkingi y'iterambere ry'igihugu, n'ahantu twese twakorera, twaronderera, twitura. Rero n'ukuri ndabandanya mpoza abahuye n'iryo sanganya. Ndanamenyesha rero ko twebwe nk'abiyumvira imigambi yo gukorera mu byo kubaka amasoko, akarorero n'iri soko rikuru rya Bujumbura, yuko turiko turagerageza ibishoboye byose, mvuge turiko turakora ibishoboye byose kugira izo mpanuka ntizize zongere, kuko jewe ndazi ko bishoboka ko dushobora kubaka amasoko meza, Buja City Plaza n'akarorero, mugabo dushobora gushiramo ayo masysteme akingira izo mpanuka. Rero no natera kamo abariko barubaka amasoko canke inyubakwa zihuriramwo abantu benshi, ko bo kwisunga ku by'ukuri kuza barashiramwo ayo masysteme akingira umuriro. Hari abantu iyo bariko baravyumva uku baca bihutira kumva ibi bya kizimyamwoto, bijya ni bice bitaregera no ku 30 kujana mu bikingira umuriro. Burya ibintu bikingira umuriro ivya mbere hariho systeme bashiramwe y'amatwiyo. Iyo systeme y'amatwiyo ukaca usanga icumba cose, kioske yose, biro yose irimo ivyo bita ama sprinkler. Twa du sprinkler rero tuba ari utuntu novuga ati duturika iyo twumvise aho hantu hashushe canke hadugije umwotsi,
iyo duturitse rero tuca turekura amazi aho hantu nyene hakaca hazima, kuko urabona nk'amakizimyamoto tuba dufise niyo worabira n'ahandi, ngira mwarigeze kubona igihe habi isanganya mu 2011 muri Amerika mu ma etage maremare amakizimyamoto ntibikunda kwashikanya. Bene ivyo rero hacakore baba barashizemo ayo masysteme. Je n'ukuri ahubwo nosaba leta ko yobigira itegeko. Byumvikana neza ko umuntu wese yubatse inzu abakwiye kwitegura n'impanuka zishobora kuza cyane gose, cyane ahantu abantu bahurira. Rega nico gituma hariho n'ama-assurance obligatoire. Umuntu aje aho wewe ufise akabare akahavunikira, wewe wategerezwa nimba ari wewe utahateguye neza, ni wewe wategerezwa kumuvuza. Arico gituma ucurondera aya mashirahamwe y'ubwishingizi ariyo ma-assurance. Yagiye isoko irahiye nako gallerie irahiye, ugomba usanure isoko nayo nyene ryahiye. Ku bwawe ibi bintu uko urashikira abadandaza harimo abavuye muri iryo soko rikuru rya Bujumbura bakaza muri PARISIEN n'ahandi, ku bwawe ubiha ishusho yawe? Oje ikintu cya mbere novuga ni cyuko burya ibuye riserutse ntiriba rikisha isuka. Arico gituma mvuga ati kuvyo jewe fitiye uburenganzira shikira, novuga ati nimba ari ikintu kica kija hejuru nicyo cyatumye iyo mpanuka iba, uwo nawe niwo muriro. No, rero nk'ubu nkajya muri Buja City Plaza twarashizemwo amayira yinjira indani y'amakizimyamoto kandi manini ya cyane, twongera dushiramo n'iyo systeme yo kugira habemwo ayo matwiyo ashobora kuzararekurira amazi ahaje kuba iryo sanganya. Ivyo byose en plus urumva hakacabaho rero najya nabijya bikono usanga bifise ijya pompa izimya umuriro. Ivyo byose rero urumva ko abari mu nzira yo kuvuga ati isanganya ryabaye ntibize vyigere bisubira kuba. Keshi rero nicyo novuga nayo ubundi je n'ukuri nguma mpamagarira abantu bubaka amasoko ko icyo kintu cyoje imbere kuko iyo ubonye isoko rya mbere rya kabiri ubu dufise n'ayandi masoko ahagaze, ahubwo banyeneyo nibirukire gushiramo ayo masysteme ubunyene, kuko urabona sinzi ngo ko novyita umuvumo, sinzi ko novyita amasanganya. Uraze hariho n'abavuga yuko abari abavyihishije inyuma b'inkozi z'ikibi, mugabo twitanga imbere ivyo bibi byose byozogira izo ngaruka ntibigagaruke wewe. Mbere ko dushika muri One Africa Investment Fund, nyuma mbere ko dushika muri ADA, nivyo waremesheje ababuriye ivyabo ngaho, ariko vyongeye hari ico musaba leta, hari impanuro hari? Jewe abimpanuro canke ico no kebura leta nuko bahagararira amategeko, habe amategeko kandi ahagararirwe. Ntibibujije ko nanje novuga ati reka mvyuke nkora ivyo nishake, muga hari ikintu cyitwa itegeko. Rero iyo ndiko ndavuga ivyo bivanye n'izi mpanuka, akaroro obuha, urumva cese numva ukuntu nka obuha yotanga autorisation de bâtir, umuntu agaca yubaka gallerie ntirimwo ivyo vyose bikingira izo mpanuka, kuko abo bantu n'abarundi kandi umuntu wa mbere ategerezwa kubakingira ni leta tuba twaratoye. Aho rero nk'icyo gisata ca obuha cari ca mbere cyo kuraba ibi ntitworinze no kwinginga bubaka amazu ngo nibavyibuke, no, nimba bibaye rimwe bikarinda biba kabiri, iryo ryahejeje kubitegeko. Narumvise bamwe bavuga ati harakenewe inama, Setu Gabriel Rufyiri ati harakeneye inama dutanga ivyiyumviro by'ibiba. Erega amategeko acigwaho n'abantu, ivyiyumviro biva mu bantu. Rero nico gituma novuga ati nanje ndashigikiye ko idha haba inama canke bokumva ubu bwamo tugenda dutera, muga habeho vraiment itegeko ryo kuvuga ati nimbugira wubake, abajejwe kuguha uruhusha nibo bazobibazwa ubu. Rero icyo kintu bacumve neza, abajejwe gutanga impusha z'abubaka ribitegeko ko aribo bazobibazwa. Rero nico gituma hategerezwa kuba iyo restrictions zo kumenya ati kugira uronke autorisation de bâtir
uba witondeye cyane cyane icyo cyo gukingira impanuka zishobora kugirira ingaruka ku benegihugu. Hari abantu bibaye nk'iya gatatu bahuye navyo guhera mu isoko nkuru ya Bujumbura, ubu hariho n'abafisi hamuka vyo murabona ko ngabire kudandaza itari kura bo urumva ntitwoca tucika intege burya twe nk'aba entrepreneur uragwa inshuro zirenga na 10 ugasanga ugiye gutera imbere ku nshuro ya 11. Uzorabe histoire y'umuntu yatanguje KFC n'umuntu canke aba ba Jack Ma baratanga baravuga ivyo ari byo uko bigenda biragenda mugabo abadandaji je no basaba kuba wise, no basaba guca ubwenge iyo ushaka gushira umutahe wawe, iyo ushaka gushira ibidandazwa vyawe, kuko urumva uri umudandaji igisoko rirahiye n'irindi rirahiye wategerezwa kuvuga ati nanjye rero baho nzoja kwanda imari zanje, nuko vya bindi byose bikingira ivyo izo ngaruka mba nabibonye. Na wa wundi rero yubatse none azoreka kubishiramwe abuza abakiriya. Abo bantu rero novuga ati n'umugambi wa twese, abe umudandaje abishitse mu ruhara, abe umwubatsi afise mu ruhara, kugira tube bamagiriranire izo nzanduka tuzigwanye twese. Haravuze ko icyateye umuriro ari pasi wavyakiriye sha jewe sindi umupoliticien je kandi sinkora simbaza sindi muri position yo kumenya icyateye umuriro kuri ubwo rero sinzi vraiment ego cyose kibazo cyane. Twaje no munsi turi mu nyubakwa ya Bakobu Ikirezi, aho uno munsi twazindutse tubona abanyamitahe benshi Fabrice n'abandi benshi, twabonye abaserukira ishirahamwe One Africa Investment Fund, twabonye abaserukira ibanki Bakobu, twabonye abaserukira nyene cimvuro nyene imbono niho mwari muri, ariko vyongeye twabonye n'abaserukira One Africa African Dreams Assets. Tubwire uno munsi icyatuzindukanye ngaha n'igiki? Urakoze, n'umunsi uryoshe, n'umunsi uri hejuru cyane, kuko n'umunsi uri kurashikana ivyo twavuze cyagihe twatangura kubabwira ikintu cyitwa One Africa Investment Fund. Kijya gihe niyo twababwira ati imitahe mugiye kugura muzogeraho muronka amatitre, impapuro z'umutahe wawe. Rero uno munsi iryo sango rirashitse, ni nkuko umunsi umwe tuzicara twicaye muri Buja City Plaza ndababwira ati now you see the dream has become reality. Rero uno munsi uri hejuru twari dushize twuguruye icese cyo gutanga amatitre de part canke ama unit titles canke dushobora kuvyita ama obligation. Izo mpapuro rero z'umunyamitahe n'urupapuro ushobora kwita kwa amahera. Now fata ko ufise itongo, ufise titre, fata ko ufise inyubakwa, ufise titre. Izi titre rero zitanguwe gutanga mu Burundi inshuro ya mbere, guhera novuga ati umunsi amateka azowibuka n'ubwa mbere mu Burundi habayeho ikintu cyo gutanga amatitre muga kuri prive. Muri berebe ndazi byari bisanzwe bikora. Yego. Rero urumva ko babandi baguze imitahe, intambwe ya mbere genda ugura umutahe wawe, ugurihe muri Bankobu canke muri CADB canke muri Money Microfinance ya mbere ku isi yose, canke muri Umuco Microfinance. Hanyuma uhejeje uce wuzuza gwandiko bwo kwiyemeza kuba umunyamitahe canke umushoramitahe, iyo bita acte d'engagement. Uguhejeje ubu ufise uburenganzira bwose bwo kuza ngaha kuri banke Ikirezi, ngaha kuri siege kuri Bankobu Ikirezi, ufise uburenganzira bwo kwandikira Bankobu register canke African Dream Assets, ama communication canke One Africa Investment Fund, ko ushaka baguhe titre. Niyo rero woba wibereye hanze muri Australia, muri diaspora, ushobora kwandika iyo email ukerekana ko bagusinyiye bemeje kuri iyo acte d'engagement, ukacuronka iyo titre
ukayibikira kuko ushobora kugiraga abana bawe ushobora kuyigurisha vuba cyane ushobora kuzotangura kuyishyira no ku isoko ry'imitahe iyo titre muriko muradusigurira harabuguma wumva ngo iyo nyemeza agaciro y'umutahe ibifise agaciro kangana gute mbega haragera igihe kaduga birashika kamanuka haba habaye urakoze urupapuro rwa titre cyangwa iyo nyemeza agaciro nk'uko barabubivuze fata nk'akarorero uwaguze muri faze ya mbere kuri iyo titre haba hariko serial number nimero yawe wisangije nk'umushoramitahe mu mateka yose zoba muri iki kigega. Now iyo nimero rero irerekana ati ryari winjiye. Nk'ubu rero hari habinjiye muri cya gice ca mbere bo busanga handitse ko A na nimero. Suppose rero register gallerie handitse ko A1. Urumva iyo niyo serial number yawe. Bivuga biti rero usubiriye ukacugaruka canke hakaza umuntu yitwa Mariko akagura mu gice ca kabiri wewe aza kuronka B. Mugabo wibuke bamwe ba mbere ko hariho ico twita prime domission canke inyongera gaciro y'umutahe yagiye ko yibice 8 kwijana. Ivyo bice 8 kwijana bizogabugwa bande bamwe bazi imbere. No, kuko umutahe ufise valere yawe ico bita valere nominale ni ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Hanyuma hariko entry fees za 3%. Hariyo niyo 8% ya prime domission. Uwo rero aje mu gice ca kabiri wewe umutahe wanyu urangana. Bisigura ko washizemo 103 inyuma y'ino mwaka afise 111 amaze kugukima 8. Ivyo bihumbi 8 bizova kuri volume y'abantu binjiye muri faze ya kabiri. Hinjiye umuntu umwe muri faze ya kabiri. Urumva ko tuba twungutse ibihumbi 8 ku mutahe umwe. Hinjiye umuntu umwe akagura umutahe. Ivyo bihumbi 8 bizogabugwa babanyamitahe ibihumbi 5 bamaze kwinjira. Hinjiye ibihumbi 5 bakagura imitahe y'imiliyoni 10. Yego. Ibice 8 urumva ko ari miliyoni 80. Izo miliyoni 80 zica zigabugwa bamwe bazi imbere. No. So ni ibintu rero biri mu inyungu n'ubu tutaratangura kubaka. Ukuza kare ni kutangura kuronka umusaruro. Bivuga ati inyuma y'aya mezi 3 abantu bavyumve neza ko ubu hasigaye ukwezi n'inusu. Urumva banyaruke bagura imitahe kugira baze baronke kuri iyi nyungu turiko turavuga. Bivuga ati inyuma y'aya mezi 3 ababijejwe ariyo ada na registre ariyo bankobu baca baharura babonye amafaranga rero yiyongereye ko bakaca babikomunika wewe ukacura bati naguze umutahe umwe ndabona hari yongeye kaya reka ngene muri bankobu ndababwira ati yampe nigire kwirira ikaranga canke nigire kugura ikintu. Turi mu gihe kuva umugambi utangura abantu barenga 5220 bamaze kwitaba kamo barashiramo imitahe n'abantu benshi cyane. Ku bwanyu hari ico mwishimira? Yo irurumva nyene ko umuntu ahimbagwa ashigikiwe. Abo bose urumva bumvise ako kamo erega nibo bangize umuntu nibo batuma nicara nkambara gakoti. Rero ndashimira gose abitabiriye aka kamo cyane gose vraiment arico gituma muri faze zindi zose mu fundraising campaign hategerezwa kuzarajamwe ama prime domission y'abaza kare kuko urumva nk'abo ba mbere nkabona uvuga ati nibo ba co-promoter b'uwo mugambi. Rero urumva ko ndabishimiye cyane gose bien sûr n'ababandanya baza mugabo nabo bumva yuko ego no gushigikira umugambi mugabo ni inyungu zabo ni inyungu yabo. Muriko muradusigurira turi mu gihe ikigega c'imitahe gisanzwe kirabwa na One Africa Investment Fund. Hago tukaba dufise na African Dream Assets. Ivyo vyovyo ku muntu ashize mu mutahe amenya kimwe cyose gifise uruharo rwayo. Urakoze cyane. Naho muri structure y'ikigega kujya nabivuze kuva mu ntango. Ikigega ntikigira umudeje, ntikigira umusekreteri, kigira umupromoteri. Naho nyene umupromoteri ahejeje ategerezwa kuca bishira mu maboko y'ababijejwe y'ababivyigiye.
rero nk'aha mu Burundi hariho African Dream Assets ariyo ADA ari ubwa mbere ibayeho ngaha mu Burundi. Rero ADA imanaginga ama assets canke imitungo canke amafaranga yabo bose bipfuza kuyagwiza kurusha banki. Rero urumva ko nka twebwe nka One Africa Investment Fund twaciye tuvuga ati wewe ADA turaguhaye, je nk'umupromoteri narabahaye kontra yo kumanaginga ivyo bihera byacu kuko bobo nabahinga bavyigiye. Hanyuma rero ADA canke iyo asset management company ikikorana rero n'abayifasha kuraba ya mafaranga y'abashora mitari nko muri One Africa Investment Fund muri ico bita OPC canke collective organisation collective investment. Okay, igifaransa urazi ko kingora mugani OPC yego irabwa na ADA. Urumva ADA nayo ica ikorana n'ababifitiye impusha kandi babifitiye ubuhinga. Nk'ubu ntiwoja muri ADA ngo nibo babitsa aya mahera, no, nta n'ubuhinga, nta coffre fort bafise. Mugabo banke nka Bankobu irayifise kandi ifite uruhusha rwo gukora ko mu depositeur, ko mu nyezamu wayo mafaranga. Nico gituma uno munsi turi ngaha muri Bankobu. Hagaca haba rero n'ugufasha iyo ADA kwandika babanyamitahe bose kubabika muri systeme, aricyo wanashaka gikorwa dutanguye no munsi. Iyo service ya Bankobu ya register yandika babanyamitahe bose harimo na jewe kuko urumva nabaye wa mbere ngushiramo nguru mutahe. Yandika babanyamitahe bose kandi niyizozira abagaburira inyuma yaho twungutse tubibonye ko twungutse. Hakacabaho rero na cabinet ya audit iza kuraba ko ibiharuro biba biri professionnel kandi iyo iri externe. Hakacabaho rero na cabinet juridique abanyamategeko baraba ku by'ukuri kw'ivyo bintu bipanze neza. Muga hariho uwo bita umuregulateur ari hejuru ariyo ARMC. Rero ubu umugestionnaire du fonds ugera ry'amafaranga au niveau y'ubuhinga, au niveau yo kuraba ati okay, jewe aya mafaranga twayatoreje kuyashora mu mugambi wa Buja City Plaza, reka rero turabe kwa ama mitigation ingorane zose zotuma aya mafaranga atunguka ko bazitoreye inyishu imbere yuko dufata amafaranga y'abanyamitahe tukayashorayo. Hico rero ni gikorwa cha One Africa Investment Fund. Rero bambe cha African Dream Assets. Wewe rero n'abandi bariko baravyumva ushobora kuba wegaye ukaba wifitiye nk'utumiliyaridi 5 ahantu nta wundi muntu yo kugwiriza umusaruro kurusha ADA. Tahura ko rero iyo African Dream Assets ariyo ADA ubu mukriya wayo ari umwe gusa yitwa One Africa Investment Fund. Mugabo yibandanya yakira. Aha rero ndayivugire nibaza kwiza kumpemba. Suppose ibigega ya mafo passion nk'izi za mituwere nk'ama assurance mukaba mwifuza kugwiza amahera kurusha handi hose, inzira yawe ni ADA. Urabona hariho ishirahamwe rikomeye cyane muri Amerika ryitwa BlackRock canke izi za JP Morgan n'ama asset management company. Urumva ADA it's an asset management company. Kaze rero twabonye mu banyamitahe bashoboye kuronka urupapuro rwemeza, twabonye abanyagihugu basanzwe, twabonye abadasanzwe, twumvise mu mugwiza tunga Sion, twumvise umuririmvyi Sadbi, kubona abantu b'imice yose haba abagwiza tunga, abaririmbyi kana abandi banyagihugu bariko barita akano kamo ku bwanyu bivuze iki? Bivuze ko ari umugambi w'ivyunguka kuko mu bantu bashora imitaha ahantu nibaza ko je nama mvuga ko Sion ari mu bambere. Rero ubonye Sion ikintu aje yiruka wewe ukaca usigara cyangwa ukavuga ngo bla bla bla, rero ntuzumva ko uzoca usanga iterambere ryaragusitse. Nayo ubundi iyo numvise nk'aba basani nka Sadbi je nabavuga tujya n'umuririmbyi azi ubwenge perhaps kurusha abandi, mugabo mu byensire muri business. Rero urumva nkawe gufata iya mbere notera kamo n'abandi baririmbyi ko nabo bomenya ivyunguka aho biri. Ejo niyibera
umumiliyarderi ntibazoce yatangura kuvuga ngo iki na ngo iki. Rero urumva ko binezera kubona abantu bariko baritabira umugambi ku bwinshi bari no mu nzego canke mu bisata bitandukanye. Hariho abari mu ruguru canke mu bindi bibanza bavuga bati natwe turakeneye gushira mu mafaranga, mugiye gukora iki kugira ngo canke muriko mukora iki kugira ngo abo bantu bose bari mu itumba canke henshi hashoboka mu Burundi mushobore kwashikira nabo umutahe ushobore gukunda, kuko si yose banko buri canke aya mabanki yose ari cyane gose. Urakoze. Mu bikorwa bya African Dream Assets ariyo ADA harimo kintu cyo kugira ico bita IPO, Initial Public Offering. Bisigurika ati kuza iragwiza ya mitahe ivuye mu bashora mitahe. Rero ubu harateguwe urugendo, ingendo zatanguye no hariho urugendo rwo kuzenguruka mu gihugu hose. Ubu turafise imodoka iriko abahinga bagenda barabivuga ngaha mu gihugu cyose. Ubu twatanguriye ngaho i Bujumbura, ejo aho bukera tuzaba tugeze Gitega, tuce tuja mu Rumonge, tuce tuja mu Cankuzo, tuce tuza ja Ingozi, tuze ni Bujumbura. Hanyuma ikindi naco turategekanya kuja hanze mu bihugu birimwo abarundi bene wacu abo twita aba diaspora. Turategekanya kuja muri Qatar, muri Dubai, muri Canada, muri Amerika, muri Australia n'ahandi hose abarundi bo babipfuza ko tubashikira kubibasigurira vyimbitse. Niyo hoba muri Switzerland community y'abarundi yo biri kiranyumviriza ikaja hamwe ikavuga ati turafise abantu barenga 100 bari play kukumviriza, sha tugenda bitegure kuko we bariteguye. Oui. Nibipange batubwira ati twarose sare aho uzovugira welcome, aho nyene tubatugiye. Tuba dushara abasozera. Yes. Irisekeza mwatubwiye ko isigaje ukwezi n'inusu. Mu kwezi n'inusu ngiteza abanywanyi bangana gute? Hama ibijanye n'isoko navyo bigeze he? Urakoze. Kuri irisekeza twiteze abanywanyi benshi kandi ni kube nkako bariko baraza. Ahubwo je nguma mvuga ati umuntu azo nk'iyi kampanye izocako yumve ko umutahi nyuma yaho ushobora kuzoca uduga akaja gushirako, urumva ya prime domicile izocijako. Hanyuma wagiye muri iyi kampanye azoca atangura nawe kuronka kubazoza mu nyuma. Urumva rero tubandanye twakira abashora mitahe benshi, tunabashimira gose. Naho tugiye rero ku vy'isoko nkuru ya Bujumbura, umugambi mwarabonye ko twatanguye kwimba kave. Ubu rero turi mu gikorwa cyo kugura ama materiel ya mbere, hano vuga ibi by'amafera beto, ibintu by'amasima. Urabona ko ari ibintu biba bize biva hanze, no kuheza gukora bimwe kuko urumva nk'ubu twaratanze dossier yose ya shititare muri yo buhayira nayo iravuga ati utu n'utu dukosora. Urumva turi muri utwo tuntu two gukosora, mugabo mbona neza ko twajeje. So mu kiringo gitoyi muzotangura kubona fondation iriko iraduga, tuzobandanye tubibashikiriza, mugabo mwokumva ko isoko rikuru rya Bujumbura ririko rirubaka. Mwaravuze ko igituro c'amabisi kigiye kwimugwa. Vyo ni kuva ryari? Je navuze ngo navuze ati kizokwimugwa. Urumva abantu namwe rero mutanga amakuru murazi ko hari igihe usanga mwavuze ibintu bica bibesha abantu. Muca muvuga ibikavye. Ntitwavuze ngo tugiye kwimura igituro c'amabisi, twavuze ati mu mugambi hamwe kuzokwimura igituro c'amabisi. Mugabo twahejeje faze ya mbere, twanubatse aho abafata amabisi ubunyene bazoca baja. Urumva rero ko nk'ubu igituro c'amabisi dutegekanya kukigira ico twita Central Station ngaha imbere ya Palais des Arts, kuko hari mu kibanza c'isoko. Wanashaka tuzoshiraho nibarabara rica hejuru kugira amabisi ashobore kuza ari ku bwishi, mugabaza atora abantu aca yigira. Naho rero tuzogira, mugabo vyose tuzoza tubikora buke kandi ataguhungabanya
umwene gihugu canke umuntu asanzwe akoresha bisi mu kwitahira. Tumaze n'abasozera hari cyangwa tuvuga tuvuze. Bo je no kubashimira ndashimira cyane gose umukubito. Natwe turabashimira. Yego muri abantu b'abahanga cyane Imana ibahezagire. Amen. Hanyuma ndanashimira n'ababandanya batwitura mu kugura canke mu kugura iyo mitahe ayo ma obligation. Hanyuma nyene mbandanya ndanahumuriza vraiment bahuye n'isanganya bari bafise ivyabo muri iyi soko yo kuri le Parisien no kwa NDAYIZAMBA. Imana ibaho kwihangana ukwigumya kandi Imana ibarose inyishu zo kugwiza gatatu umutahe mwahora muri ko mwahorako. Kandi wari ubashorera cyane gose nk'ubugiye kuguriraho impuzu. Urumva ko irifo yuko nyene tuca tubandanya dushigikira amasengesho benshi kugira uduhuze ntituduherere ko inyishu zitaraboneka. Ego ndagushimire Fabrice, byari iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. Nuko ndababwira ati byari iteka namwe kubana namwe kuri mikoro je nyene juste gallerie camera mwita umusaza. Ndabwira ati ni harambe Burundi bw'abarundi baja hamwe kugira ngo bashike ku mugambi nyawo. Ndabwira ati ni harambe n'umugambi wa Buja City Plaza. Ndabwira ati Fabrice ula hushlo mushlo hushla none.